Ok, vyumvikase. Ok, pardon. Vyumvikase. Yeah. Mukomeze professeur mutubabarire. Ok, il n'y a pas de souci. Donc nuzeye nta gitabo na kimwe muze murabe ibitabo vyose hama harimo de référence kuko hari ivyo uvuga vyanditswe n'abandi imbere yawe uteza kuvuga aho wabikuye canke aho wabisomye. Ico ni cambere. Ica kabiri igitabo canditse je uko nabibonye andiko nishuru wambajije ni nka roman nta chapitre nta table de matière bon uravye les trois parties hariho le narratif hanyuma hakaza nuzeye question réponse hanyuma mais nuzeye intime conviction comment dirais-je ni ibintu bigerekeranye en fait hein. Alors que Moïsanzwe, le titre ni ma vérité sur l'assassinat de Ndadaye. Anjangira le lien avec le fond. J'ai mbonye le titre, je m'attends usomye titre ugira uti ndaja kumenya ingene Ndadaye yapfuye. Usomye igitabo harimo harimwo ivyo nari narasomye muri izo zina navuze. Ariko kuvyere ku urupfu Ndadaye muri bamukuye muri Kamuha bakamutwara muri Kampala nous l'auteur si yarari donc navyazi arico gituma bitari mu gitabo. Donc ico nshaka kuvuga au niveau du fond, le premier élément, le titre ne colle pas avec le contenu en fait. Alors, le contenu, en fait, au sommet neza, sa vérité ni son vécu, d'une part, mu gisirikare, d'autre part, muri mwihirikwa rya Ndadaye, hanyuma rero ivyo yita ses convictions personnelles, sigaruka kuvyo bavuze ibya regionalisme iby'intara mu gisirikare n'ibintu bizwi très banal bizwi na bose mbere si mu gisirikare gusa. Je pourrais dire yuko mu Burundi bavuga ko abari muri banki arabanyejenda, et donc regionalisme twese turabizi. Mu gisirikare turazi neza yuko abanyaburi bari benshi sauf muri ntuzeye les hommes de troupe. Rero harimo ikinyoma aussi ufashe au niveau de l'ensemble de l'armée mu ba hommes de troupe sinibaza yuko abanyabururi aribo bari benshi kuko je ndavye ku musozi wacu aho mvuka hari n'imiburiburi abari kiri batanu. Ufashe rero imisozi yose yo mu Burundi dufate data wanje abari kiri batatu ugacuteranya ni c'est la loi du nombre. Vyo ntangaza yuko mu babome de troupe abanyaburi bari benshi. Harimo donc des contre-vérités. Hanyuma ariko aravuga ntuzeye regime abiyabagaza abiyabuyoya, aravuga yuko bagaza yatwaye neza akadevelopa economy mugabo ko agacagaruka gahindukira akavuga yuko ira renforcer le régionalisme. Bon, bref, mu ncamake ico nshaka kuvuga kandi narabivuze no kuri ULB ntuzeye n'abandi babivuze, c'est trop fort ivyerekeye regionalisme mu gitabo. Nta gishasha na kimwe ku muntu akuze azi yakurikiranye ivy'u Burundi. Hanyuma ikindi iyi ni analyse yiwanje ndashaka kwihenda. Uravye igitamine canditse je umenga harimo précipitation. Nshaka kuvuga iki? Professeur Dutagagure, iyo umuntu yanditse meme arakantu gatoyi ari an article urasaba umugenzi Dutagagure muri domaine uri kurandikamwo ukamubaza avi.
kugira aguhanure kugira arabe des coquilles éventuelles une phrase mal formulée ndavye rero uko ndabibona igitabo gitunganijwe harabaye précipitation nkacangira nti nibaza ikibazo kubera iki igitabo casohotse mu kwezi kw'icumi ukwezi kw'icumi gituma ndabizi kivuga sikindi ni ukwezi abarundi bose baba basa n'abagandaye bibuka babo aba nuzeye famille ya president Ndadaye baba abatutsi bacitse kw'icumu ari mu ntara zose z'igihugu nuze ukwezi kw'icumi abarundi bose tuba tukwiye kuja hamwe tukibuka bacu si gihe cyo gusohora igitabo nk'iki ica kabiri ntuzeye kubera iki imyaka 31 yarindiriye imyaka 31 donc 31 en fait hanyuma kubera iki casohotse mu mezi makeyi tuja mu matora himirije amatora ivyo byose muzeye muri physique tuvuga tuti tout événement se passe dans l'espace et dans le temps en politique c'est encore plus fort ndi est munyuve neza c'est une analyse personnelle sindiko nda commande je m'interroge alors nuzeye reka nsimbire kuri implication y'abanyamahanga Colette Brackman umujournaliste yari yaje kuwa gatandatu nico kibazo ca mbere yabajije uruhara w'ibihugu u Rwanda ntuze Zaire le Congo kuko Mobutu c'était un dictateur à côté d'un Burundi qui était démocratique suite y'amatora aheruka kuba yarashatse kucishamwe ubufaransa muga ntiyadudurirako avuga ati baheruka guhura president Ndadaye yaheruka guhura na Mitterrand muri Île Maurice hanyuma hari ikibazo cerekeye kureforma igisirikare n'ibindi mu ncamake Muhozi yabivuze siniko ndabishimangira hanyuma rero ducagagure ego igitabo ntuze igitabo njambereza ngaho ni mega nka déposition devant un juge en fait et d'ailleurs le spectacle qui était désolant qu'on a observé pour gatandatu igitabo cyandika gutyo comme une déposition anshatse kuvuga ntushobora kuvuga amazina rukindikiza randitse igitabo ira éviter kuvuga amazina kuko hariho question de responsabilité hariho aba mu Burundi bavugwa muri ico gitabo hariho bari mu nyororo hariho abaciriwe imanza umenga c'est une façon de légitimer izo jugement zabaye kwira mpeze rero nagira mbaze Colonel Alfred Nkurunziza na John n'abandi bose baba bari ngaha bazi iki kibazo bakurikiranye hafi yicwa rya Ndadaye niho njya mu bwoko ryakurikiye igituma ngira mbazi iki kibazo sikindi nshatse kwishura Reynold ikibazo yabajije iki kibazo c'urupfu rwa Ndadaye kitavuye mu nzira Uburundi nta mahoro n'umutekano bizokugira bishoboka nta no guhendana nta kunywanisha abarundi bizoshoboka muti kubera iki CNDD-FDD ikamisha uno musi urupfu rwa Ndadaye cyane cyane kubera twimirije amatora nivyo murirwa murabona nuzeye comment mu kirundo bivuga gute le CNDD-FDD essaie de rassembler les Bahutu autour du CNDD-FDD bakoresheje urupfu rwa Ndadaye arico hanyuma rero byavuzwe kuryanisha
abahutu n'abatutsi ikibazo rero nagomba kubaza kandi bafashe abarundi bafashe no Burundi n'abasirikare nivyo ntuzeye John yari akiri muto yari muri lieutenant n'abapuciste bavuga n'abalieutenant n'abantu batoyi ariko sibo bahiritse ubutegetsi. Ikibazo ngenda babazi ni iki ninde bafatiye ku byo bazi babonye bumvise ingene igisozi cubatse etc qui est le vrai putschiste, qui est le cerveau du putschiste? Ninde ihirikwa ryandadaye ninde yakamishije ihirikwa ryandadaye ntuze tutamenye ukuri kuri le vrai cerveau ubonye entre les lignes usomye entre les lignes igitabo ca Rugigana avec l'anecdote c'est quoi l'anecdote canke l'histoire du repas de Noël umuntu professeur nukuri reka ducagagura muba mukoze ndahejeje umuntu arashobora kwiha une petite idée est-ce que iyo hypothèse ni plausible et mwotubwira véritablement le cerveau du putsch gira mahoro. Sinzi ko mushaka kwabishura cankwe rero tubanze duhe nibatwa ndondeza yaje kwa nukuri reka duhe ijambo abandi bantu ariko ntihagire usubira kurenza 4 minutes kandi agize iminota 27 tusabe no ale majeste iyi space afise ukuri kurakurikizwa wihangane watanguye okay ntihagire urenza 4 minutes ukurikira narenza 4 minutes oya ni kubera ariko yarabagije ko numvise yavuze ina ryanje nabandi ariko nagira ngo je nta n'iminota noshikana nagira ndamwishure oya mwebwe muri prioritaire mushaka kwishura muravuga nimufata ijambo murakoze cyane bo jewe numvirije no kuri les intervenants ndumva yuko ikiganiro kiryoshye kimeze neza ariko hariho umuntu numvise abaje ati ninde le cerveau du putsch ni bande bakamishije urupfu Rwandadaye jewe ya bivuze yuko twebwe twara abantu batonya ariko kuba umuntu azi ikintu no buri muto ntitwara abana twara abantu bakuze twara abana bakuze abantu bahejeje amashuri ikintu kizi ufite ijya myaka urashobora kukivuga jewe ndashobora kwishura ku bakamishije urupfu Rwandadaye mugabo le cerveau umugane wa wundi ati this is the question niho nyene hari kibazo aho nyene niho hari kibazo kuko niki gitabo ciswe ukuri kwigandagwa ny'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior iyo muri iki gitabo dusangamo ico kibazo mu bagije ni bande les planificateurs ni bande les concepteurs ni bande les cerveaux jewe uno munsi aya majambo ari karavugwa ku ngene igitabo canditse ngene kimeze ntayo tuba turi ko turavuga niho dufitiye ingorane mugabo abakamishije mana yanje abakamishije urupfu Rwandadaye harimo na Rugigana we yanditse igitabo Rugigana iyo ataba urupfu Rwandadaye ntiyopfuye yabaye generale Rugigana iyo ataba urupfu Rwandadaye ntiyopfuye yagize ama station d'essence Bujumbura Rugigana iyo ataba urupfu Rwandadaye ntiyopfuye yabaye DAF muri hôpital militaire ntiyopfuye yabaye bijya bintu byose yabaye kuko hari abantu bari imbere yiwe bamusumvye ubukerebutse bamusumvye amanota meza mu ishuri nukuri simvuze wenyene mugabo kubera ariwe aujourd'hui la vedette ntozera ariwe nyene ari ya rode du jour jewe niwe mvuze mu bakamishije mugabo siwe wenyene vraiment hari abantu benshi murabizi inyuma y'urupfu Rwandadaye ko hari abantu bagiraniye ni sorte d'amnistie baragabiranira inka kandi bose bari impliqué muri ivyo bintu barakora barubaka amazu baragura imiduga nyene barabaho barigisha abana barakura n'abantu benshi bakamishije urupfu Rwandadaye ni benshi cyane ni benshi mbere sivure kuko aho ngeza kwiyumvira nico gituma
bizonatugora canke byatugoye kugira ngo tumenye neza ico kibazo ntashoboye kwishura citwa qui sont les auteurs, qui sont les planificateurs, quel est le cerveau de ce putsch. Niho nogeza tugira amahoro. Ok, merci beaucoup. None no kwishurana. Muraduha ijambo natwe tuvuge ko muvuga bimwe mwese. Ego mon colonel, ijambo ni gwanyu. Kubera ico kintu. Bon, muvuze ngo ukamishije urupfu Rwanda Daye jewe numva ko turavuga amajambo atari meza kuvuga ngo gukamisha urupfu rw'umuntu iriga aho ni ibintu byapfiriye nta bantu dugifise ubuntu tuvuga mwe n'ibyo novuga nti mbega abantu abo nyene uwo ari planificateur yagomba iki yaratumbereye iki jewe ibyo icyo nobabwira kuko abantu bose biteze yuko twebwe kubera twari mu gisoza twari harya twoca tubabwira tuti hari umuntu twanyegeje mugabo nk'uku uravye nduzeye Rugigana general ahengere yashize imyaka 31 akaba ariho avuze ijambo rya mbere ry'uko naka yakoze iki naka niwe yari iki naka niwe twabona naka niwe yagize ibi naka niwe yagize akabivuga osiklerement nkuko abantu n'ukuri bavyumvise usomye iki gitabo ucuvuga uti none batebeye iki kubivuga mwe nabo nibo mwovuga yuko nkoresheje iryo terme ryo gukamisha mwe nabo nibo bagira ibyo byo kugomba gukoresha izina si n'urupfu gusa n'izina wewe woshobora kwiyumvira ubu muri iki gihe nduzeye Rugigana ariko arabaza ngo none gituma tarusasi rwasohotse ngo none gituma ngo twari ngo basodi ngo 600 ngo dufise na ramforo ngo dufise nibiki ngo none gituma ngo umukuru w'igihugu yabuze n'umwe ngo yoshobora no ngo nta numwe yakomeretse akabibaza azi yuko aribo bari bajejwe ubuzima bw'umukuru w'igihugu ubu rero akaca bishyira mu gitabo akaca gishyira ngaho ngo kigugwe kuko kigugwe kuko avuze bya bindi abantu bari barindiriye basome ibyo ari byo barabe mugabo bamaze kukigura mwe nabo nibo bakora icyo kintu nanka kutuvuga bakamisha mwe nabo hariho n'abandi bafise none ubu turazi watumye uyu aha ubona bagira ama conference bakava ngaha i Paris bakagenda muri Bruxelles bazogenda New York bazogenda Ottawa bazogenda n'ahandi bagenda Stockholm muntuze muri Sweden aho igitabo gitaranagurishwa unyumvira yuko ugombye kuvuga ibyo gukamisha aho nta kantu mwe mubonamwo uravye iki gihe nguko ntuze yabivuze ukaraba iki gihe igitabo gisohokeye ibintu bizoba muri iki gihugu uyu mwanya muri ko murata ibiki tuko turasubiramwe ibi ukaca ugomba ngo nibavuge amazina ngo yantuze ngo yabo bagize mbega ko mbona tubona yuko hariho umuntu yemanga yuko yagiye kuri mission icyo bamubwiye sico yakora azana umukuru w'igihugu aramushikana akaba yiyemerera yuko ari we yamutanze uwamwakiriye uravyumva akaba ari we yamutanze ubu imanza zimaze gucibwa kabiri abantu uze makungu yaraje hose gutohoza uno munsi akaba ari haronse okaziyo yo kuvuga ati jewe nari ndabizi wari ubizi iryo deje nikosa rikomeye rihambaye yaba twari dufise ubutungane ryari bizwa gufatwa yarabizi yuko hariho abantu bari imbere y'abandi mu guplanifia kwica umukuru w'igihugu akaba abizi jewe yaba narakimubajije ico nejo bundi narakimubajije naramuhaye igipfukamunwa par exemple nivugiye jewe ubwanje Alfred Nkurunziza naramuhaye igipfukamunwa kimaze imyaka 40
itatu n'umwe ndamuha igipfukamunwa bamubaza bose n'abavuye muri oni n'abavuye hose n'abavuye bamubaza bati none ibi bintu byagenze gute agaciceka izina ry'iwanje ndababa yaba nsubira no kumubaza nosubira no kumubaza kenshi milfwa icyo gipfukamunwa namuhaye icyo gihe cyose akahora maze imyaka 24 ntaba mu Burundi ibyo yitwaza ngo bya security yiwe ngo ibiki byose none nashobora kumwica jewe ndi mu Bushinwa ari mu Burundi cyane ndi muri Australia ari mu Burundi ibyo byose avuga ngo yari muri security akareha kumvuga rero navugaho nyene aho n'ibintu bihagaze navuge icyo gipfukamunwa namuhaye cyangwa ngira ngo umwaka wa 31 noba nasibye kuriha igipfukamunwa rero urumva turashwanye aca bivuga nyene kuko nanse gusohora ibyo nahora ndamuha ikindi naco mvuga muri ko muravuga ngo ibi bintu ngo tuko turavuga ngo mbega en fait mu gifaransa bavuga ngo à qui profite le crime à qui profite le crime nuwo nyene agomba ko amatohoza ataba nuwo nyene afite ubutegetsi akagira ubutegetsi akaba ashobora gukomanda aba specialiste bo kwisi yose bakaza bakaraba nuwo nyene yica abantu bose bari babonye ibyo bintu mbere abantu bose banize umukuru wiwe akaba n'umwe atakiriho bose abarashwe bagahera hanyuma unusigaye bakamurondera iyari bakamuzana bakamukeka none mwe murondera ibintu bigaragara nabo nyene batuma rukindiki bambere rugigana nabo nyene babwira rugigana bati sha rugigana genda wewe ugende nk'umuntu agiye ari impunzi tuzogushira muri retraite anticipe uri hariya nabo mbega yemwe mugomba kurondera ibindi yego ahubwo ndababaze ntibaciriyemo rugigana ukindi kizarambabari muranyumva rugigana muranyumva n'abaciriyemwo narifise akabazo kuri ivyo vya retraite anticipe rugigana avuga ko yahunze ari umu exilé ariko ntibaciye bamukura mu gisoda nk'abandi we bamurungikiye ngo lettre yuko yoja muri retraite anticipe oya hari umuntu yandungikiye inbox mu gisoda deja kurengana imbibe z'igihugu uri umusoda birabujijwe kugenda udafise uruhusha urumva mbere no kugenda muri garanizo yindi udafise uruhusha ku musoda kirabujijwe uretse kurengana imbibe z'igihugu noneho rugigana aragiye guhunga ntabadahunga birumvikana mugabo barakurindira 30 jours udasubiye kuboneka bavyita mbere muri terme y'igisoda bavyita en arrière de rejoindre muri terme z'igisoda utagarutse bakaca bumva ko wagiye hakujya uhunze cyangwa ugiye cyangwa utorotse cyangwa ugizende baca bakurondeza hanyuma bakaca bagira procedure y'ukuca bakukura mu ntuze mu ntwazangabo kandi baca bagukura mu gisoda nukuvuga baca bagira revocation nta bindi baca bagira ni revocation immédiate kuri iyo minsi izo dere ziheze rero ntuzosubira kubazwa igisoda cy'u Burundi ntibishoboka uca wimenya ukaca ugenda kandi bagukurikira nta n'ikindi bagucira nta rubanza abarundi bakukurikira ushatse uraba impunzi cyangwa ukagenda mugabo ntibagukurikira mugabo urumva ugarutse rero ugarutse mugabo hoho mugabo baramaze kukurevoka nta bindi rero rugigana aragiye yiswe impunzi amaze imyaka bobo barihoreye ya myaka yindi iheze bati rero sha ibyo bavyiza reka tukurungikire ikaratasi usinyiwe na perezida w'igihugu yuko tugushize muri retraite anticipe aho ndi mwumva ko hari akantu abandi babarevoke nawe bakakurondera retraite anticipe gituma bayirungika nuko urafata ntuze pension yawe nkuko bikwiye uca uguma witwa generale nta na kimwe uhomba mugabo uragenda
ubu rero ni ukuvuga naho yo bari hehe si umusoda si umudezeritere voilà uwo muntu ataba umudezeritere kandi urumva ntaco bapfa ofete no mu exile kwizina c'est tout alors jewe rero icyo ngomba kuvuga rero wewe ubajije icyo kibazo ndakubwira yuko ibyo bintu byuko hariho abantu bobo badakogwako urawuzana umukuru w'igihugu ukamutanga ukavyandika no kuvyandika uti naramushikanye wowe ndibagira icyo bakubaza ukitemberera ibyo bintu byuko ushobora guciga urubanza abandi bari mu munyororo mwari muri rubanza rumwe nyene mwashikirijwe wewe ukabana utembera ibujumbura ibyo bintu byuko abantu batangura kubasita hashize imyaka 26 kandi mu mategeko havuga yuko ari 20 badasubira gukurikiranwa cyangwa bakurikiranwa dans les conditions zaba fixées par la loi ibyo bintu bakavuga yuko ubu bigeze ku myaka 31 ubu 31 umuntu aradutse ngo wa mundi ngo bwa bundi ngo yari naka ngo naramubonye ngo yanshiriye amate mu maso erega no kuvuga abantu bamenyereye kuba ako ari impunité muri iyi systeme yuko umuntu umuzana kuri marché gutyo ukamushora bakaca bacisha ku buhombo ivyo rero nivyo bintu abo bantu mwena nka General Rugigana nivyo rero barindiriye ko biba ubu ejo bari ko bararondera umuntu apfunzwe noneho numvise ngo yarapfuye akaba ari we agenda kugira liste ngo abantu bagize inama mu rukoko nibiki bakaja bafata abo bantu bagakuramwo uwo bashatse bagasubiza ko uwo bashatse bakaja bagenda bagahereza umuntu bakaja bamubwira bati urubanza rubuza gucika gutya bataba abantu ntituzi iyo bari no kumenya iyo bari twararungitse mandadare bati okay amatora yandagira kurikire yo ya 2000 hazoba imanza indefini zuko yuko ngo bishigiki nivyo navuze kandi n'ubundi abirepeta bafashe umukuru w'igihugu je vais bien dire kuko ntuze wewe ntamwita n'umukuru w'igihugu Rugigana avuga yuko amushikanye muri Kamuha ngo yaciye genda kurondera abasoda b'abahutu ngo arabarondera iyo baba bari ngo aca bashinga iyo modokari ati murabe ntihagira abantu bayegera abasoda mu ikambi sinzi ngene muhabona ngene abasoda 600 niko yavuze ukaca ugenda ukamenya uti basoda b'abahutu barihe hariho quartier basoda b'abahutu na quartier basoda b'abatutsi mugabo wewe Rugigana yagiye kubarondera ibyo nivyo yanditse sigenda bivutse acaragenda rondera basoda b'abahutu ati mu ndabiri y'imodoka basha yego acaragenda uravyumvise ibyo bintu byo kugira mwena gutyo ndazi neza yuko feu president Melchior Ndadaye nukuri ibyo sivyo yarimwo kuko igituma mvuga ndi sivyo yarimwo nuko umupresident ataratwara n'iminsi ijana ningahe urashobora kumujija kugeza mu kirugo rwo gupfa ni nkaba nyene bahengera umuntu atigeze abasite no kubasite bakamucira urubanza kuko ubwo gupfa yaba ruhari babaducira ubwo gupfa c'est la même chose nukuvuga ubwo Burundi bariko barabwonona bariko babwononera bose si ibi byandadaye ngiyashira ko kandi kantu Rugigana aka muri iki gitabo ciwe il ne fait pas allusion abandi bantu bapfuye batemwe abana b'ikibimba bahehe muntu zeyo ibuta igihugu cyose cyahiye abandi nubu bakiri impunzi zo muri interiere abo bose ndace bamubwiye we yivugira gusa uwo yagiye kuzana kugira ibi bintu byose bibe ibyo bintu aba bantu b'abarundi batabigize hanyuma umuntu akaba ari mu Bubirigi aba mu Bubirigi yaronse na citizenship y'Ububirigi
akaba kivuga ibyo mu igenda ibururi aha mu Bubirigi hari bururi aha mu Bubirigi abandi ko bari muri Canada abandi ko bari hehe abantu abanyabururi ngo hariya muntu uze mu n'abaciriyemwo hariho umuntu yambajije inbox nawe nyene nibaza mwakoranye mu gisirikare canke muba munganya ancienneté ko baza ati kubera iki kijya gihe ca 93 atategeko ryabaye rya je pense ngo abapara b'Igitega bataronse itegeko ryo kwintervena kugira bakize igihe hariko haraba genocide c'est un peu hors sujet mugabo birahurirana kuko vyose vyabaye muri ico gihe ico muba mubiziko abaki abapara b'Igitega ntabapara bari Gitega itegeko ryo kwintervena abakomando ngirango ngira nibaza ko nabisomye nabi bon mbega uretse nabo b'Igitega abi Bujumbura ab'Igitega ntibari bagumutse mugabo ibyo bintu abantu kumbure abantu b'abashakashatsi barakwiye kuraba les origines z'ibyo bintu imbere yuko abantu bavuga cyane gutyo hariho akantu no kubwira iyo abasoda bagumutse hariho aka esprit mu gisoda bakita esprit d'équipe bavuga ngo umusoda ntakarasa uyundi hanyuma ibyo bintu bifise origine ya kure rero nivyo nyene tubwirizwa kuzogira ngo turabe uburyo ko tuvyandika apana mwe nibi byo kwandika ibintu byo gucafuza abantu turaba ibintu kuko ajya ikintu no vuga kandi abofisiye bose barakizi nuko batinya kukivuga kandi hajya dufise mu Burundi ibintu byo kuvuga ngo nta guhandwa ku rurimi kandi ari bibi cyane hariho ikintu cyuko twamaze imyaka myinshi abasoda tutabatwara kandi tuzi yuko batwarirwa quelque part amuvuga abasoda bato n'umama batwarwa n'abofisiye babo ariko habaye imyaka myinshi batwarwa bamwe batwarwa hariya ku Musaga abandi batwarirwa hariya mu Ngagara abandi batwarirwa hariya mu quartier ab'Igitega batwarirwa hariya mu nduze ku Ishatanya mu nduzeye etc. Ibyo bintu n'ibintu bikwiye kuja habona nico gituma mvuga nti niki gitabo cyo kwantuze naho ari kibi cyane ndacanka kirafise kameme akantu gatonya cyuko ikintu cyanditswe umwe kirabadiskite kiravyura débat nahandi il faut chercher beaucoup plus loin les officiers bama bariko baragira aba officier urabona umaze imyaka 30 wama iminsi yose uri uvuga utisanzuye ngo umenye kwisanzura biragoye hariho akantu mu gisoda sindabizi yuko kazohinduka mugabo karahari ikindi cyanyuma nagomba kuvuga mu mbabarire n'abandi numvise bavuga umwanya munini ego ducagagure ego ngira nk'abandi hanyuma rero icyo nagomba kuvuga ndi yemwe barundi abantu batwumviriza abantu bagizene ifare ya l'essentiel ni murabe ikintu kizokuba abana bacu bazosigarana erega nabo bana bari muri za Canada bari hanze bari hariya hose barakeneye identité aba bajuifu bari hajya mwumva bari mu ngwano bari ngaho mu juifu abajuifu benshi bari hanze ariko bisandamo ko abajuifu
abantu uze baba Eritrea abantu twakoranye bambwira ingene bimeze aba Eritrea aba Basomalia bakibosi aba ba Ethiopia benshi baba hanze ariko bisanda ko ari abo bantu ntibisanda yuko ari ubwoko bujya abwoko iki ubu tuko turavuga ibintu abantu bose bagatumwanya tuko turavuga noneho kareho byari mitende twarabahutu n'abatutsi n'abatwa batavugwa ariko ubu turimo abanyegenda turimo abanyabururi turimo abanyaki je hariya muri Australia nta bururi mbona ariko urumva ngo duhuye ashobora kundira nduze ngo ndunyabururi wa muri Australia mungu wanje rero ndakubwira iyi ngwara mwebwe bantu generation nshasha iyi ngwara mukwiye kwihagurukira iyi ngwara mukwiye kwihagurukira abantu bayitanguye bayikinisha bari mu ntuze muri bimwe byo guhotorana guca ibicamu urundi babigira gutyo babitangura hanyuma birakura ubu birakura ejo bundi byari muri abo nyene bavuga gutyo ngo n'ubu bwoko noneho n'abanyamuniki bose ubu rero nabo kwa gato gwasa ubu n'abasenere ubu abantu zeye bose nakamaramaza ibintu bihari ivyo rero ibintu byo gukamisha justement byo gukamisha kakajagari kari mu gihugu bitujana hehe bitujana mu bihano bitujana muki aha mwimvira yuko iyo petroli buze ibi bintu bitarimwo aho mwumva ko iyo sukari buze ibi bintu bitarimwo aho mwumva yuko abana bicaye hasi munduze mu kirasi aho ibi mwimvira ko ibi bitarimwo nukuvuga tanke aba bantu mwebwe cyane abajene muri ngaho mushobora kugira ngo ndimuvugane ngo muvuge muti hari ibintu tubwiza kurandurana n'imizi aba bantu rero ari ntuze yari kwa kundi ngo wavuye mu ishamba ngo wavuye hehe none ko basoda ubu bahereye ikongo babandi kare cyari gisoda bavuga ngo ni gisoda cy'abantu bamwe ngo ni cy'abanyabururi ngo ni cy'abatutsi ngo ni ubu abasoda bariko baherera ikongo kubera iki ubu bavahe ego merci kuri bazo ivyo reka nanje mpeze ego naho ntebeje rero icyo nagomba kuvuga cyane aba barugigana bandika gutya ni bareke kwandika ibi iriyamwaye nk'iki gitabo cya rugigana iyo babe cya rugigana iyo yandika ati turasabye ikigongwe twaramenje naramenje ati turasabye ikigongwe akaba yivuze mugabo kuva kera apana 31 na après akavuga ati turasabye ikigongwe ntitwubakire ntiturinde dupfa twubakiye kuri ibi bintu hanyuma bagasaba ikigongwe rugigana agasaba ikigongwe umuryango wa president Ndadaye agasaba ikigongwe escadro yiwe bamwangiye amategeko akabagira ati sinzi gituma mwanyangiye amategeko narabahemukiye canke mwarampemukiye agasaba ikigongwe batayo yiwe ya batayo ya uziyamuha agasaba ikigongwe igisoda cy'u Burundi agasaba ikigongwe igihugu iki gitabo ciwe coguzwe n'abandi sinzi ubu iki gitabo ciwe bazogihana peut-être cyangwa niyaronka abantu bari gito bazokigura murakoze ego merci pour votre intervention nagomba gusaba Rumata ambwire abakurikira hanyuma dukurikize par ordre Renaud ntagushiriyemwo ubu ngiye gukoresha iminota nukuri niba bufise minuteur turayitangura ndayikora kuko abashaka kuvuga bagafata umwanya n'abantu batumiwe ariko ubu nta muntu arenza 3 minutes ubu rero reka duhe ijambo Maxime aho ndi na 52 ariko yaje inyuma yanje yaje inyuma yashaka oya kabisa nabaye wa gatatu kuri peut-être Pamela yaje imbere yanjye mugabo vuga iminota 2 nca nigiye Pamela yaje senara yego vraiment nukuri ego reka tumuhe avuge hanyuma Maxime mvuga iyo minota itatu jewe vuga umunota umwe reka mvuga umunota umwe nigira
lo constat nuko ndabashimiye d'abord kubera mwateguye ikiganiro tumaze amasane tuvuga bashikije ivyumviro vyinshi cyane vyiza mugabo je suis un peu déçu kubera mu 1993 nyuma yo kwica mukuru w'igihugu bishe ibihumbi n'amajana by'abatutsi mu maze amasahane nta numwe yasohoye ijambo ryitwa genocide de tutsi mu 1993 sinzi waye kubera mutagira empathy ubye canke mufse harimo abanegationiste beshi mugabo siniyimvira nta banegationiste beshi bariyo ico nshaka kuvuga nuko ntimuwe superficiel ibi bintu biriko bikurikira réécriture de l'histoire bariko barandika histoire pour nier le génocide de Tutsi hariho severe ikirahindagura ibintu ibi bitabo vyose bija dans la même logique rero mwebwe aba intellectuel burunde dufise kuri iyi si urabona reka duharura igiharuro ngaha ayi kandi mwese muri aba intellectuel ntarimo avuyemo mwambabarire mbonye igihumbi n'amajana 3 none ngaha mwebwe ntimwoza ko tuvugana ukuri mure kubindyarya idoro de genocide ntuzeye uwo mutumire colonel haje kuvuga ko arabasubiza muri Kongo bariko bapfirayo mugani ntiyadomye urutoke igituma bariyo kubera iki bagiye guhonya abatutsi bo muri Kongo gufatanya n'intera hamwe ba wazalendo n'abasoda ngo bariko bagwanya ngo wampire hima ngo bashaka kura president Kagame ngo bashaka kura president Museveni ubu ngo bageze muri Kenya kuri Ruto none mwebwe abarundi bashe mwe ko muciye ubwenge kwera iki mujaha kutadoma ku rutoke c'est quoi le vrai problème erega nimushaka gutora inyishu y'ibibazo turimwo mutadomye urutoke kuri la cause fondamentale mumbari seriously jewe ndashavuye cyane nivyo Rugiga nambari colonel na general Rugigana nasomye igitabo ciwe ndagifite nga ikintu cyo natoyemo kizima ujya mu represent wa ONU sinzi izina giwe sindagibuka Audi Abdallah niwe wenyene yigeze muri iki gitabo muri preface yafeze qui a fait référence kuri rapport ya Nations Unies 1996 682 nta wundi muntu abivuga mbega none bijya bihumbi amajana by'abatutsi nakamizwe n'ingoma kubera bo batacu bamaze canke president twese turifuza yuko president aronka urubanza baramwishe Maxime ariko ubwicanyi bwabaye twabuvuze space gitangura ngira ntibwashike soyone tumaze 4 oya jewe nabivuze sinavuze genocide mugabo navuze yuko muri oui OK soyone none ils sont en train de réécrire l'histoire niyo génocide créer un nouveau sévère kabura yandika ibitabo aba rescapé de génocide baramusavye ngo abandikira igitabo arabankira parce que il a un narratif à faire ariko bobo ugurika ni munyereke yuko ndiko ndabesha apana kuvuga ngo ntitubivuge oya nduri kurabesha bobo ugurika yabitevyeko bobo ugurika yabitevyeko vraiment yabivuze umwanya munini d'accord nimba tubyumva ashobora kuba bivuga tubyumva kumwe mugabo haba negationiste nga muri space besh no mu gitondo banzindukiyeko aba negationiste de genocide tutsi ni bakwiye guhabwa ijambo mu bagabo none Maxime abo ba negationiste ni bande batubwire tubamenye tubimijambo je m'excuse ils sont en train de réécrire l'histoire bagira négationnisme dans génocide qui a été accepté par Roni dans son rapport ivyo bintu rero reka ngeze ngaha mwebwe mwabarundi mudashaka kubindyarya la root cause la cause fondamentale c'est l'idéologie génocidaire nimushaka kwidoma ku rutoke mu ikiruhande mushaka kugira type arusha 2 ou arusha 3 sinza higeze mugende kunegosya mugabo uri bibanza mugabo ku abantu baguma bapfa
kugira ngo tugaruke arakaze départ basubire kwicana bakore ihonyabwoko pour des intérêts égoïstes de certains burundais aba intellectuels bo ngaha bantu bashira kandi ngaha ari ngaha wime sorry jambo muvuge la vraie cause la root cause kubera iki mutinya kubivuga mu bagabo muriganwa n'ijambo kubera iki reka ngeze ngaha erega iyi ni deba wewe ubivuze ubu tuvugiye iyi ni deba muri deba nituvuga twese la même chose muri deba nk'ubu wewe urakoze kubivuga donc turavyumvise mugabo reka kubivuga sous forme yuko ubivuga yuko ari kublama abandi jewe nimvira yuko Maxime uwo tubwira abo ba negationniste bari oya navyo nyene ndumubaze gutyo oya je mvuga yuko iyi ni deba muri deba uyu atanga ikiyumviro unatanga ikiyumviro aba negationniste turabavuga nyene kubera iki mutinya kubavuga none libera none kandi nabo bariko barandika umunsi hari abanditse ngo hari ngo police do negationniste de tutsi abo bantu bandika ivyo bintu abantu bariko baniye ko genocide tutsi tabaye bari ngaha muri space mubaha ijambo kubera iki oya jewe nyere ku muntu yanditse ati nta genocide yabaye ahaye ijambo hanyuma ndamubaze nti umvumenga na genocide yabaye abagira negationniste bari ngaha murabaye ikiganiro kagenze neza nigihere neza reka dukomeze kuko dufite n'abandi bashaka kuvuga Maxime urakoze cyane reka dukomeze ijambo nijya ndondeza yego murakoze Rumata na Renaud ndabashimiye kuri ino space ndashimiye na John na Alfred baje kudusangiza ukuri kwabo et pour leur disponibilité kuko space iramaze igihe yatanguye nari mfise utubazo nagomba kubaza dutumbereye kuri Alfred hamwe na John ariko ikibazo ca mbere reka mpere kuri Alfred hariho message twabonye ariko irasirikira kuri WhatsApp juste imbere yuko igitabo gisohoka antuka je iyo message nayibonye igitabo ca Rugigana kitaranshika mu minwe yanje yavuga ngo je salue le courage du général de brigade Joseph Rugigana et je le félicite déjà même si je n'ai pas encore lu le livre sinza gusoma message yose ariko mwaravuze amapoint atatu ya mbere yavuga akazi mwari mujejwe muri août 93 d'abord mon confirma yuko iyo message ndiko ndavuga ça vous dit quelque chose ni mwebwe mwayanditse canke mushaka ndayibasomera oya ni yanditse tutagagure ego donc très bien je suis contente yuko menya yuko mwayanditse donc iyi ni message mwanditse nibaza na mwebwe mutarasoma igitabo d'après uko muvyanditse nagomba kubabaza mwari muri ihe état d'esprit est-ce que c'était le fait yuko mwumvise ko uwo muntu yitwa Rugigana agira yandike sur sa vérité bikabatuma murungika ino message kuko finalement maze kuronka igitabo hanyuma nkagisoma nkabona izina ryanyu juste maze gusoma igitabo je suis revenu sur le message ikintu ca mbere canje mu mutwe yari kubera uyu muntu kumengo yarazi ko baza kumuvuga donc ma question mwari muzi ko Rugigana aza kubavuga mwari muzi ko aza kuvuga bijya aye imbere est-ce que ya précédent mwari mubizi yuko azobavuga akabavuga kangana kurya akabaha ijya hall imbere kwandika message hanyuma numvise nkurikira mwari mu Bubirigi muri conference hanyuma numvise ngo muba muri Australie donc je numvise ngo mwagiye mu Bubirigi exprès pour la conférence navuze ati birakomeye hanyuma avec le space y'uno munsi hoho ndabona ko mwafashe umwanya vraiment on sent yuko murashavuye cyane gose muramushavuriye Rugigana ma question c'est est-ce que vous prévoyez kugenda kumwitwarira kuko amategeko yo muri Australie nibaza yuko ameze nka nje mba muri Canada by the way no mu Bubirigi nico kimwe nibaza yuko hari ikintu cyitwa diffamation amategeko arabakingira
kugira ngo ntihagire umuntu abadifama. Ese murafise imigambi yo kumwitwarira? Ico nico kibazo ca mbere. Ikibazo kindi nagomba kukibaza John. John, mu vyo yadushikirije hariho umwanya numvise ngira yo nkosora ko numvise nabi. Numvise avuga yuko ariho yarari igihe Ndadaye bamushikana mu kambi, yariko aravuga niho nari nivyo muri Kamuha nivyo. Voilà. Ego nagomba kubabaza John, d'abord ikibazo ca mbere nuko mu kiganiro mwatanze twabonye kuri YouTube mwavuga muti ico gitabo ca Rugigana ntaco murasoma kandi vous n'êtes pas pressé yo kugisoma. Mbega d'abord mwahavuye mugisoma? Hama nimba mwarashoboye kugisoma, abo yanditse koko bari bahari, namwe mwarababonye? Abo mutabonye yanditse ko ni bande? Hanyuma abatanditse ko mwe mwabonye nabo ni bande? Ikindi kibazo ngomba kubabaza John, mwebwe mwarabaye condamné, muranafungwa kandi muragira pene yanyu, kandi ku bijanye n'igandagurwa rya Ndadaye. Mbega John, burya kuvuga ibintu bijanye n'igandagurwa rya Ndadaye ni ikintu coroshe? Est-ce que abantu bagombye kuvuga ukuri kwabo bazi kugandagurwa rya John rya Ndadaye, murambabarira, rya Ndadaye? Mwebwe mwovuga ati ubundi bararindiranywe n'igishika kugira ngo bavuge ivyabaye, canke abagombye kubivuga ko j'ai eu la chance yo interviewer uwitwa Deo Bugegene muri 2017, hanyuma ashira n'abantu ngaha muri Canada, hanyuma uko yambariye histoire yiwe Osito Ndadaye agandaguwe, Bugegene yaciye agenda muri Zaire aragenda kudenonsa abagize iyo kudeta, vyamuviriwemo gufungwa, kandi n'ubuzima bwiwe kuva anarekuwe muri Zaire akagaruka no mu Burundi no gushika yarahunze vyagiye biramukurikirana, kandi gushika ubu je nibaza ko uko natahuye témoignage yiwe yaragombye kuvuga ukuri kandi yarabirishe. Est-ce que c'est ce qui se passe encore avec Rugigana et quelle est la différence finalement? Est-ce que ugombye kuvuga ukuri kugandagurwa rya Ndadaye ararindiranywe igishika, canke hariho force ihari kugira ngo bamubuze bamuzivye? Murakoze, yari ivyo bibazo. Ego iyo force irahari, twayivuze Adolphe yarishe uwishe Ndadaye, kandi Mutama mbona impaya bivuze na Pacifique irakonfirme. Ibibazo reka abantu bishure, reka sabe kubera mwumvise yuko yambaje ibibazo byinshi, nagenda basabe kuko mwabonye ko je ntatevya. Oya reka jewe nishure batanguye. Okay, oya ntiduharira na wewe utanguye naco mfite mvuga. Oya nuko arije bahereye ko mukubaza. Oya nabavuhera ko jewe reka rero icyo nakubwira. Okay mutangure. Adamu wakoze kumbaza ico kibazo, kandi wewe ubaza neza, uri umujournaliste, ngira ngo uri umujournaliste ubaza ibibazo cyangwa uri umwarimu. Hanyuma rero icyo nagomba kukubwira, nkibona kuri couverture y'iki gitabo nabonye ndasoma inyuma kuri couverture, nimba umaze kukibona ariko n'ifoto ya Rugigana. Maze kugisoma mbona yuko avuze yuko mu mwaka w'1991 yabaye nome komanda wa escadron y'Igitega, kandi jewe namutwaye muri 93 ataraja no muri Brende. Urumva igitabo ndabibonye gutya ngaho inyuma sindanakibona. Uyu muntu ahereye kubesha kuri couverture. Umva ndi komanda wiwe je ndamutwaye, ndabizi neza icyo yarari mu mwaka wa 1993, ariko wewe ngaha avuze yuko muri 1991 yari komanda wa escadron. Ivyo umuntu avuze komanda wa escadron mu basivile ndi mu bice arico. Komanda wa escadron n'umuntu atwara amaploto atatu, nukuvuga atwara
igisata bahera ko aba officier kugwiza gatatu ahandi muntu uze muri infantry bacita kompanyi rero gusimba utanagize na ntuze ya mbere ndibibaho kandi nije nabatwara ndazi n'umuntu yatwara escadron ya mbere n'uwatwara ya kabiri kandi navuye mu hariya mu kwezi k'umunani mu yinga ya kabiri y'ukwezi k'umunani nawe aca bamunoma kumanukana iyo escadron itariki 25 z'ukumunani nyene none mu yinga rimwe yari yamaze kunguruza kandi mugabo aranavuga yuko we yabaye nome muri nonande ni kinyoma kimwe kibi kandi mu gisoda biroroshe kumenya ibyo bintu kuko hari ikintu mu gisoda twita ordre de bataille no kuvuga ku munsi uramenya uyu muntu icyo ariko arakora uyu muntu yarose invitation uyu muntu akora iki grade yiwe ni atwara aba agira iki ku munsi turagira ikintu bita ordre de bataille no kuvuga rero ngubu wose urakugenda muri 22e ati ngomba gutohoza ati izi tariki ruhigena yakora iki aca bibona n'ikintu cyoroshe cyane haro ngubona ashira kuri couverture ibyo bintu naciye ntangura kwikeka iki gitabo si ciza abasha umuntu atangura kubesha kuri ibi kandi arabizi ko ndabizi nari komanda wiwe nanje arati ko ndabizi hanyuma rero ngiye kucyugururaho nsangana kamara maza murakoze none mugomba kuzokwitwara yari cyo kibazo nababajije murafise imigambi yuko mwitwarira mu butungane bwo muri Australia mu butungane bwo muri Australia cyangwa ubutungane bw'ahandi muri ibi bihugu non vous êtes un citoyen australien qui a été habitant en Belgique ndi citoyen australien mugabo ibyo kwitwara ibyo ni carrément ntuze individuel nta muntu yobivugira ngaha kunduzeye ibyo umuntu yoraba muzokumva ingene byagenze ariko ibyo ari byo byose ibintu ngibi si byo kwihanganira mugabo ngene umuntu azobigira reka tuzoraba iki aha turacyari mu bintu gusa byo kubamenyesha ibyabaye murakoze yego merci ijambo ni rya ngo Mirakiza murakoze cyane gose urumva jewe nagira nababwire yuko en fait naravuze ibintu avant yuko mugire iyi space yanyu jewe mu bisanzwe umuntu yamenyesheje ubwa mbere en fait yanabimenyesheje mugabo yarambaje ibibazo mwijoro nk'ubu nyine bwije ntazi vye karambaza yitwa Antoine Kaburahe niwe l'éditeur du livre ya ntuze ya General Rugigana arambaza ibibazo mwijoro ntatahura neza ariko naye nabivuze muga ndabisubiramo kubera mwebwe ntavyo siho mwari ntavyo mwumvise ambaza ati mbega wewe ko numvise yuko hariho ukuntu bahatswe kukwica muri prison Mpimba ati babahenze ngo mutoroke ati hanyuma barica abantu muri kumwe ati numvise ko wewe woba warokotse kubera ari umuntu yakuriye akara uwo ni Antoine Kaburahe n'umuntu tutazinanye na buhoro buhoro nukuri Jovudi je maze imyaka 22 ngaha muri iki gihugu kandi wewe ngo yaje 2015 je ne sais pas moi cyangwa no mu Burundi niho nari ntiyigeze ntituzinanye namba ariko ambonye ntuze yiwe ndamubaza none wewe kubera iki waronse telefone yanje acambwiye ati moi je suis journaliste monsieur ndatangara acambaza ikibazo rero ati rero nagomba umbwire ngene vyagenze umbwire bajya basoda bapfuye umbwire n'intara bavamo urabona mu journaliste agutelefone amasaha bwije nkuko kandi usanzwe uri umuntu yaciye mu bintu tu te poses des questions moi je me suis posé des questions pourquoi tout ça arambwira ngo hari ibintu ndiko ndandika ngo ndabikeneye n'ibindi nca ndamubwira nti bo écoute jewe kubimbagije reka ndakubwire jewe nta muntu yandiye akara vraiment nti mugabo uwo munsi Imana ntiyagombye komfa nti mugabo ntidazi ko hapfuye abantu batatu intaro mbagije bavamo ntazoshobora kubwira parce que jewe abantu sinige ndababaza iyo bava mugabo parce que tu me le demandes je vais me renseigner je vais te donner la réponse nca ndabikora uko nyene
ndabarondera nukuri narabimuhaye kandi na audio twishuranye sinazifuse parce que je ndatinya aba journaliste urumva banzi yuko bashaka guhindura ibintu canke iki nabiganize pour éviter ntuze mugabo mu nyuma aho ngiye numva quelques semaines après ntuze Rugigana asohoye son livre là naciye rero dusubira gusubiranamo na Antoine Kaburahe